Coucou le monde, j'espère que mukomeye neza mwese, my god. So ni Mona Walda Kaneza canke Mokenzi. Welcome back muri Chit Chat with Mokenzi. So aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pas que ça me tient à cœur au kundi mugabo ndayibayemo vraiment nibaza ko ndumupro muri yo because it's been 8 years ndabisubisa. So je pense que je suis la mieux placée pour parler de ça. So nashaka tuvuge kunsaku no kuri oui ni kunsaku en général na vision abantu basanga bafise ku bantu nk'abatwebwe abantu bari ku marezo bakunda kwiyerekana ou c'est pas pour kwiyerekana. Après on est influenceur. Je dis toujours que les influenceurs, un influenceur qui ne montre pas sa vie, ça n'a pas de sens parce qu'il est censé influencer abantu kuma produit aya inclure mu buzima bwiwe. Si tu ne m'as jamais montré aho ukorera sport, tu ne pourras jamais m'influencer kuja ugirira sport aho hantu ndabashorere. Si tu ne m'as jamais influencé, si tu m'as jamais montré kunda kugendera kuri restaurant La Coupe par exemple, sinzohamenya ngo menye ngo ahantu ndahagiye kora mbona yanyaflashije kwa haje. So obviously les gens n'ont jamais compris que montrer sa vie c'est une manière, ça fait partie de la vie d'influence au fait parce qu'on influence les gens nous voyons. Anyway, c'était pas ça le sujet mais ça me tient à cœur et Jeng Shagwa garani ni kusa. So aujourd'hui fise umutumire w'umugenzi wanje ngira ndabereke sinza kumupresenta bambe à sa place. So madame. Bonsoir tout le monde, nitwa Kim Nana, numu make-up artist, ndakorera ku marezo cyane kubera ko akazi kanje voilà karabinyobrija hama ndumugenzi wa Mona. Yego hanyuma usanga naje we mu buzima busanzwe nagumye ndamwerekana akaba tusi n'undi mugenzi wacu yitwa Chloé ou moi française. Ça veut dire que naho towishaka tu vas te retrouver sur la toile. Anyway, so first of all, avant de commencer vidéo c'est turi ahantu aheza cyane yitwa kuri Le Flamboyant, araka jardin keza nuko mudashoka abona kora ni mwijoro but ni muri Rohero and it's nice parce biryani itesa ni chicken biryani. How do you chicken biryani? Okay, yeah, you know. Shit, hanyuma tuko turanywa how do you call this like café au lait. Ni wanyigishije kunywa ivyayi Kim parce que je l'ai influencé. Et voilà, et ibintu by'abazungu je ntavyo menyereye like tu vois les histoires des gens qui viennent mais ils voilà gumvura soya. So Kim Nana, first of all j'aimerais lui demander parce que je pense quand même que c'est évident, on va pas se mentir, le moment voilà vous quoi avant je pense, mais le jour où t'as commencé à traîner avec nous je pense que ça byaraduze gusumba jewe mve naravugwa bisanzwe nyene genre abantu benshi ntibari banzi kwa avyo me ntango gutsira n'abakobwa babiri ubu na Chloé sherani ngo bagiye kunyakira sinzi ivyo bagiye kubugurisha. Oh yeah, seriously. Je pense que je me sens mal à chaque fois que haje umuntu turamenyerana ugasanga tuko turapostana parce que ibintu bano bose bamvuga ko bamvota parce qu'ils n'ont même pas de preuves anyway. Bichavdi fait kuri yo muntu et ça me fait mal vraiment. So comment tu le vis? Chérie, tu n'as pas à te sentir mal. OK? Parce que bon, avant toi, barabivuga c'était toi. Yama vite, turakujije. So avant toi baramvuga kuko isaku zirahari mu Burundi. Franchement on dirait nta yindi occupation dufise mu buzima bwacu ni ukuvuga abantu je sais pas, il faut que turondera akazi dukora kugira ngo tumwe like esprit zacu tuye turivanga mu bintu. Donc bamwe bivanga mu buzima bwanje avec abantu visibilité bampaye kuko naragize visibilité nini kwera bafise basanzwe bafise influence nini byaciye biba too much but ndumuntu emotionnellement hari ibintu byinshi bitangorako ibintu by'insaku surtout nzi ko ariko arambeshera like nta kintu nakimwe binkorako. Yeah. D'abord j'aimerais d'abord kuba du like pour une fois tu la kuri télévision on va en parler anyway. J'aimerais dire que j'ai vraiment été choquée parce que je la connais depuis 2018 mais le fait qu'on soit très proche
vyahereye Zanzibar. On a fait un girls trip à Zanzibar. Et twari abakobwa bane actually. And muri iyo girls trip urazi kubana pendant toute une semaine. Twavuye Zanzibar tuja Dar es Salaam après. Kubana toute une semaine avec une personne mujya mu cyumba kimwe urasanga mwakeye amalien yandi mutari mufise. So vyahereye ico gihe parce que ndibuka que like on est revenu et même quand on était là-bas actually. On a commencé à entendre des rumeurs et qui disaient que merci. On a commencé à entendre des rumeurs qui disaient que apparemment batanguye bavuga first of all sinzi kuvyibuka aba bakobwa abagabo bagiye kubajya parce que obviously they cannot pay a trip to Zanzibar themselves nashaka kwirira un voyage à Zanzibar. Et après bahejeje muri ivyo barabona que genre nta bagabo twajanye à moment parce que moi je snappais et tout et je snappais et ils voyaient bien que turara mu cyumba kimwe tu vois c'était une très grande chambre très grande chambre avec 4 lits et genre vas-y t'as ma chambre familiale tu vois donc quand t'as une famille que tu veux tu vois tu fais ensemble hama babonye ati elle stop obviously bajya ahantu hamwe ils ont dit non ntibajyanye n'abagabo bagiye gusanga y'abagabo tu vois donc après bagiye gusanga y'abagabo c'était donc ça veut dire elles ont une chambre vu que bagize mais ça doit être un même groupe d'hommes bari kumwe kujyanye ko abakobwa bari kumwe et donc baraja kubajonya après moment barabona ati non aba bakobwa iyo basohotse no mu activité n'abari muri dîner ahantu hamwe n'abagabo ils sont même allés jusqu'à dire que on était des lesbiennes qu'on est partis ensemble parce que on est ensemble ngo nibaho ngo bakobwa ngo bane bose ngo bagenda ngo muri trip ngo bagenda ahantu hamwe ngo ata muhungu arimwo genre c'est pas normal donc twari en couple hariho babiri bari en couple ou bien peut-être on était les 4 pour faire des folies j'en sais rien moi mais le truc c'est que dans ma tête je me disais mais abarundi bari tellement inyuma muri mwiterambere que batazi what a girl's trip mean or a boy's trip genre les gens que bashobora guprépara pendant des mois en voyage bakagenda ahantu bagiye kuryoherwa babiteguye et je me disais ubukene bw'abarundi butumbereye genre je me disais mais les Burundais barakenye au point que bibaza que Zanzibar vous savez que c'est en Tanzanie murarondera itike y'indege amayeri gugwa abasha murarondera itike y'indege amayeri gugwa mais c'est juste là-bas c'est pas cher genre je me disais mais bama babibonagira ku mateleviziyo wumva ari ibintu vya hatari bidakunda ko umuntu yo kwipeya genre je me disais mais c'est il faut igitwengeje le problème je ikintu cyahora kintangaza like okay mwage muravuga ibintu nk'ivyo byose bikintu biki but muri twese twagiye mu voyage twese dufite ubuzi turakora kandi le voyage biravye neza uravye itike y'indege le séjour samahera umuntu adashaka kwepanya babwire ryari twa planifier le voyage twari kuva muri janvier twagiye muri juin pour l'anniversaire yanje yes so on avait un groupe depuis janvier 2023 sindi rero iyo abantu bibaza ko iyo turiko turakora amahera iyo ndiko ndakora kuva mu gatondo ndiko ndamakiya ahantu genre toute la journée umunsi wose sindi iyo bibaza ko amahera ndatwara je sais pas et moi je sais pas iyo muko murabona umuntu akora ama concert akora ama pub et tout je ne sais pas amahera mwibaza ko abantu bahembwa je sais pas amahera mwibaza ko duhembwa peut-être vous avez une idée Jenny baza yuko peut-être Jenny baza yuko bibaza ko ugenda muri concert juste kira bakubone maybe pour amuser oui cyangwa ndibazi peut-être le cachet y'umuntu à part le cachet ama pub ukora pendant 6 mois c'est ama contrat en fait nibaza ko bibaza peut-être non mais après barashaka kwa bibaza ati la fille baramuha 100,000 agasha poste umuntu peut-être baramuha 200,000 baramuha 300,000 baramuha 500,000 peut-être ivyo bibaza et puis ils se disent peut-être ayo mahera ngira barafise un prix abantu basanzwe baduhemba babona yuko naho yabika gutayo mahera dushobora kwipera un voyage à Zanzibar basha go genda murondere Zanzibar c'est pas this is not Maldives this is not Seychelles it's just there in Tanzania I don't know what people think na visa bisaba tugenda ku passport anyway
je sais pas ce que... Regarde, j'ai l'impression que je suis en train de parler. Parle, s'il te plaît. Nipo, vuga. Tu t'avuga nani? Oh my God. I always have the feeling that je suis en train de monopoliser la parole. Parce que ma Djambodje, quand je parle, j'arrête pas de parler. Anyway, so I always feel like les Burundais, quand ils regardent quelque chose, bakakibona, bakanumenga nta explication bagifitiye. They have to find an explanation. Baca bagenda gucrea. Franchement, il y a des gens, moi mvuga, ndabagira ati hari abantu bamwe iyo bagenda kuba nk'abantu bagira ibintu by'amafilme bakinventa des histoires, tu vois, bafise carrière, bogira carrière cyane Hollywood. Je sais pas pourquoi batigeze bagira ibintu parce que barinventa, bashaka kwinventa du début à la fin, bakaguha histoire nshasha ikimbiza hajya ari je muriko muravuga cyane Mumbwire mubandanye. c'était moi. And then the thing that was crazy, nous, dans leur tête, je pense, moi j'avais un copain, déjà, Yeah. il était pas là, obviously, ni abano mu Burundi. Genre, je pense tous on avait des copains presque, sauf toi qui es tout le temps célibataire. Mugabo, no, nuko uyu mukobwa arabesha cyane. I think she always has maybe someone who she's talking to. Tu peux pas être célibataire du 1er janvier au 31 décembre. Donc urumva umugenzi wanje na ntiyemeje ndamugira. Mais at least you have to be at least talking to someone like. Mais tu peux pas être là nta no kubwira bonjour. Chérie, umve ndakubwira ukimwe homo drag. OK? Homo drag. C'est juste que Sidi décida. Mais homo drag. En 3 ans. Écoute chérie, je suis belle, il fait belle, jeune, umve none ndabivuze ngo singo ntibanzaga ndiko ndabesha kandi ivyo rimwiza sheri mugabanza umvize ne mu myaka oye tugire parenthèse gato mu myaka 3 warabuze umuntu numwe wemeye ubwo mvuga mugabunyira renga 3 quand on est revenu de Zanzibar c'était 3 ans 4 ans c'était 4 ans qui est au bout de 4 ans non quand on est revenu de Zanzibar c'était 3 ans c'était en juillet. Non, disons oui. En 4 ans, warabuze umuntu numwe akorespondant standard. Mona, arrête, tu me fatigues. Umvenzo jamuri couple ndi ready. I'm not ready for that. Umukobwa waramubabaje bashamaze muzejeje ngira ndagusabire basi. By the way, arafise akadetecteur kama red flag. Ibyo wigira byose uje kumudraga aragukasa arabibona. So if you think you are a good man, tu es une bonne personne. Quoi rangurisha? Du coup, tu kugurisha parce que tu vas finir seul, c'est pas normal. Ngo tu ne veux pas choisir. If you think you're really a good man, like, tentez votre chance. Mais si tu penses que t'es bien, parce que si t'es pas bien man, tu vas te prendre un auto de malade. But anyway, so, to get parenthèses. We had boyfriends, for example, and those men knew where we were actually. Yeah. And kwiyumvira yuko tudashobora kwipaya basi a girls trip twamaze au moins c'était 5 mois dutegura les hôtels on les a payés peut-être en février l'hôtel en février ou en mars, ça veut dire déjà urarondera iyo uzi gushaka ufata voyage ukaba uzi ko planifier n'ibintu bisanzwe déjà kurondera ahantu atari muri bayita haute saison, je sais pas kugira ma prix n'abaraduga iti kushatse naho no igura kare genda murabe na mahera make kandi like nivyo tunanira vraiment twebwe. Anyway, but dufate basi at least mu ma explication yose bari kwiyumvira dufate qu'on n'est pas capable de se payer ça. Pourquoi ils peuvent pas se dire mama kumbara abagabo obviously ateza ko harimo abagabo ko ils peuvent pas se dire at least barasa abagabo abashehi batungize mu vacances babahaye mahera at least baragenda kuryoherwa entre filles. Pourquoi nécessairement le gars doit être là-bas? Pourquoi nécessairement déjà le gars doit être là-bas pour pouvoir consommer à mahera? That's what I've never understood. Non, en fait chérie, ibintu byose bavuga abantu bimvanta ama histoire. Niyo ariko bimvanta ama histoire kugira ngo bakugire ngo umwana ngo baguhe image nziza. Nabantu bashaka gushafuza. That's why barondera ibintu bibi biri pire. Uravyumva? Bari umuntu mwiza yavuga ati no munani mutipe we yamurungitse muri vacances toka ibintu ravyo. Ico kiraryoshe, kiri mignon, kiri poli. Uravyumva? Muga kugira umuntu. Can you imagine ko bavuze ngo Mona na Chloe bantwaye
ngo bagiye kunyatira ngo umuntu uzi yaba slay queen ndavyumva tagiye mugurisha tumwereka isoko bagiye kunyereka isoko Zanzibar can you imagine umuntu yafashe umwanya ari mvico kinama kivuga arakilansa comme ça mais après tout ko naba mvuga iyo abantu batoka kuvuga nibaza yuko ntuburi intéressant ariko nabonye the fact that you bring my name in a room like nichayemwo, it means it shows your obsession, like stay bothered. But I think je suis toujours abandonné de m'invente juste parce qu'il te voit sur les réseaux, it's crazy. Jewe ndamaze kumva ibintu kuri jewe. So je me rappelle à l'époque même dans la postida juste à photo, je mettais ça avec ma tortue. Et il y a une fille qui a écrit Elsie Greta, je pense elle va monter. Achalandika ngo Mona Walda ngo Zanzibar ngo kuenjoyinga canke kujya mahera, c'était something like ngo yakoreye ngo yakuye mu influenceuse. Elsie cyakubwira ikintu nawe ndazi ko ashaka gusotora abantu kuri Twitter parce que ako kanuka ko nagiye kuryoherwa kari gakuye ivyo vyagiye wagiye guca nagiye guca comme influenceuse, c'était justement kugira abantu bagire une discussion dessus, un débat. Mais anyway, I think it's life. Niko umuntu arondera interaction ku ma page, surtout quand on est blogueur. Anyway, les gens, je me rappelle ce soir-là, just no muri shula abantu vraiment kuma réseaux sociaux, je ne réponds presque jamais. So ndabimenyereka ntavyo numva mu kandi iyo ubishuye ubashizaho bashaka. Mais peut-être qu'il y a ma hormone parce que bizi ko muri cycle z'abakobwa, c'est que muri cycle z'abakobwa uraziko ari gihe toi plus sensible que les autres jours. Et là, j'ai lu les commentaires sur son tweet et ça disait, il y a un gars qui disait, ngo mahera ngo yaruhiye ngo yakoreye. Je m'appelle pas le ngo yakore ngo yaruhiye ngo influenceuse ngo canke ngo yagurishijemo. It was something like that. Genre kungurisha umubiri. And then in my mind, I was like, wow, ça m'a fait trop mal parce que peut-être j'étais plus sensible que les autres jours. Mais le fait de dire que je suis pas une influenceuse, je m'en fous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, même s'ils sont pas à ma place. Ou ça va anyway, ça veut dire que j'ai dû faire beaucoup de choses et des sacrifices dans ma vie pour être ce que je suis. Et obviously, I have to put a name on that thing. Mugabo, so, depuis toutes ces années, je suis un guignol pour les gens. Pour les gens, je suis au chômage. Genre, donc, okay. I'm so used to that. Oh my God. Nta kindi kintu umukobwa ibujumbura umubona soka muri restaurant umubona umuduga no kugurisha umubiri twarabitahuye ko ari cyo cyonyene mama gitanga amahera. We understood, twariyakiriye. Kubimbarira ivyo muga peut-être ukavuga ati mugatondo bariko arakora haba mwijoro kaja kugurisha umubiri. Nukuri that I'm okay parce que nabamenyereye. Mais carrément la personne a dit cette fille ne travaille même pas. Et je me disais mais en plus hari abantu benshi bakora tutababona bari ku kazi, sauf que akazi kanje every time ifisa akazi murakabona. C'est ce qui m'a fait mal. Je poste la fiche, je vais chanter quelque part. Je poste la fiche ndi ahantu muri événement natubiwemo. Je poste les pubs, je fais des contrats. Quand ugasanga ni ya 6 mois ni ya ugasanga murasama contract atichari like my work is on social media. Si umu commissionaire arijiza amahera mugana ntane mubona kaza akora. For example, so umuntu akora mu biro yatikamiye muri ivyo bintu ntavyo. So I was like, so people think I don't work. Nukuri I was hurt. I was like, narababaye ndandika ndishura pour une fois. Je ne réponds même pas de maths. Ndishura, les gens me commençaient à me dire, à chaque fois ils commençaient à me dire, oh oui, je suis ouftiche. Ils ne comprennent pas que des fois toi tu as un breakdown. Yes. Ukumva timana ngira ndaba. Mais après tout, muguma muri abantu, muguma muri des humains, murumva murahosanta ibintu like bakubwira nabi uravyumva ko umereyo nabi. Et des fois ngabo si vyose bimbabazi. I know. Urumva ariko byashika ukababara uravyumva nturi gikoko. Iyo bambariye akantu gashasha ntari niteze kirambabaza. Quand on me dit quelque chose de nouveau,
ça me fait mal ariko mu myaka umunani maze nkora entertainment ubu tarumva na rimwe nk'ubu jewe baravuga ati ibintu byose umwana bari bwambare ngo sinkora akora karangunze ko like mama wanje raponje wo kuva ngo sinkora na master barambariye ndayirire I was like what c'était choquant. It was very shocking. Non, mais c'est vrai que quand il donc j'ai pas ah oui à un moment j'ai parlé quand même. I was like non mais les gens ils vont chercher ça où? Non mais franchement ukuntu rero biyaranje abarundi bagashaka gusigura ibintu byose urimo like moi la fois passée nagiye Sandstone j'étais avec une copine. Elle est pas sur les réseaux sociaux. Et moi, simbona ingene ushaka kuwiyumvira kuja kuexpose umuntu w'abandi qui n'a rien demandé, kuriko mwexposa ku ma réseaux sociaux alors que elle est pas là. Bavyumva ntayiko arabibona niko elle va même pas réagir. Bavyumva hanyuma ugaca ugenda kumwexposa ngo ndamushe ku Snapchat ndamushinze. So j'étais à Nanagiye Blue Bay by the way. Bavyumva so uje ugira publicité gratuite Sandstone ko rayiputse anyway yari yagiye Blue Bay naho nyene ndamaze kujayo naho nyene barabivuze same shit misi yose mavuga vya bindi non mais elle a un problème aussi hein elle a un problème je no fuma nerekana amaboko y'abakoga basi la fois passée yagiye justement Sandstone moi qui était sa copine je ne savais pas que yagiye ndamubona ah oya hore wambare kuja yumengo mais je sais pas naye mu bintu j'ai pas demandé et usanga wagiye ukaba wikamera wenyene nagiye kuromarka wagiye guposta après nka 4 jours kwa nvuna bakobwa c'est main character syndrome nagiye kubaza Chloe none kimi yajanye nande ndabaza Shami kimi yajanye nande kwa tatu kutambajije none oye sinakubaza ko navuga ni warinze ushikayo utambwiye peut-être you are hiding something non écoute c'est juste que tubona sha après 4 jours hajye muri Snap kwa cyandika ngo il y a 4 jours titona kumuna bakobwa OK c'est juste que c'est juste que écoute ubunye je nabonye yuko abantu bari intese cyane gose mu buzima bwawe batazi yuko biragendane ibiko ivyukagira avyumva ukabaje utakanu gatoyi kugira bemvande so jewe ni bon barashaka kuza baremvanta soke kandi ntacu mfise ndapuva ngo ni sinchance ufata Snapchat y'umuntu snap y'umuntu turi kumwe ngo juste ngo genda beke ko najanye n'umuntu ivyo shaka ni telefone yanje na mamiga yanje just ndavuze pour muje bagenzi bawe nanje mba ndi confuse tunda kwera ko wowe urashobora kumbaza ni bon soke ravyo uratsikata n'indagugisha ravyo so je I'm like je fais ce que je veux si je vais poster umuntu turi kumwe ndamposting ambwa ntabishaka sinamposting ravyo so les gens ont dit ngo siga mfite diaspora ngo mushasha ngo ni ngo bere kujana go Blue Bay I'm like wow aba diaspora ye munyevanta mu kamera kuboko aba diaspora rero bemvanta abantu rero sinzire ko abantu basigaye asomera aba diaspora bonyene ni bonyene bafite mu gihugu cyane sishaka kuvuga nabi nabone sipango barafise nikora baje en vacances ikivuga bari guspendinga mais I don't think they spend like that the whole year. Wanashaka babino ba spending more because they spend the whole year. Ikintu gitwengeje nuko imisese bavuga ivyo bamavuga misongo ariko n'aba diaspora ngo n'abantu n'abagabo n'ibiki sinzi ba diaspora. Je sais pas. Nta musi baravuga ngo basingwa giye n'umuntu afite amahera nga mu Burundi no bavuga mu diaspora I don't know. Kubera bari umuntu batabonye batazi. So gabanyisa ko baje abantu bagabanyisa ko vraiment ukuri si byiza barakreya personality y'undi muntu bakamuha ibindi bintu bakamushaka kundi bintu kandi atari ivyo kandi wazi ikintu kibabaje tu sais ko iyo umuntu umwe akuvuze ko ikintu uwundi agifata uko nyene uwundi akagifata uko nyene umuntu akagucreera une vie Mona elle fait ça tu leur demandes Mona elle fait ça avec qui mais urazicho barabivuga ivyo nafashe je nafashe yuko tant que une personne amvuze atanzi ça c'est premièrement quelque chose que namamvuga igihe umvuze utanzi juste parce que wabonye une petite vidéo akanuga kamara matiès cyangwa amasegonde nashise kuri nuze hamuga cawuza ku invent ubuzima bwawe I don't give shit vuga ivyo ushaka byose invent ivyo ushaka byose ni bon it's okay je ntacu binkora ntacu bingiye utanzi ikintu kimbabaza umuntu ari poshe yanje amvi agiye akamvuga nkavyumva ngo yamvuze kandi yarakoze yaranzi ukuntu meze sasa pe mushi ivyo rero nukurira norira no kuryamanura ntasinziri urabizi
shavuye abantu mu munsi nimuzoje mve shavuye gushika mu gatondo sinsinzira mugabo umuntu atanzi je nibutse par rapport à ico kintu uriko uravuga ca quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux et que la personne ashaka kutaja ku ma réseaux obviously parce que le jour où la personne a choisi de ne pas poster des photos sur les réseaux, de ne pas avoir un compte Instagram ou Snapchat, c'est que la personne ne voulait pas aussi se retrouver sur les comptes Snapchat des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous avez avec Blue Bay, avec une personne, nous sommes postés. So, Jay, je suis fiancée maintenant. La fiancée de l'année. Muzogira. Murangiriki. Ouais, mon gars, c'est de avec ça. Arrête de faire genre. Anyway. Le jour où j'ai posté que, déjà, on m'a demandé en mariage le 14 février. Et j'en avais posté à quoi, le 26? Ou le 25 février? C'est-à-dire, il y avait, moi, il y a mon Nichale, entre. Je te jure que Nichale, ou moi, il y a aussi, non, les 3 premiers jours ou les 2 premiers jours, Dikulikira, est-ce que je suis prêt à ce que les gens me disent? Ce que les gens vont dire sur ça. Après ça, mafu, I'm in love, I want to post, I'm getting married, I don't give a shit. Après, mais j'ai dit, ok, mon fiancé, est-ce que lui, il est prêt à entendre la vie des gens sur nous? And obviously, pour quelqu'un qui n'a jamais, obviously, he was not ready. Mais le gars, peut-être que, na madame Mugina, chérie, Joe, ni bazu kutigeze ubona amplere ustare bwajaouye. Tu n'as jamais pensé quelle ampleur bizogira. Le gars, il m'a dit, baby, if you're happy, I did that in front of people. I will marry you one day. Sinon, qu'on marie inyuma y'inzu, les gens vont voir. So post anyway. Et lui, je dis, ok, mais pour te préserver, je vais couper tes photos. Genre, ndagukure moi comme ça. Nous, moi, si nakwerekanye, nzokwerekana nuko barazi ko exista et tout. Là, les personnes ne savaient qu'il existait. So, je poste. Et en postant, la première chose que les gens ne se sont pas dit, Mona a caché son visage pour le préserver. La première chose qu'ils se sont dit, Mona a caché parce qu'elle est en train de cacher quelque chose about that man. Comme Gawandi Baj. Gawandi, non, le truc n'a pas de sens. Il est déjà marié. Il va venir me demander en mariage comment? Un peu de logique quand même. So, ils se sont dit, il y a un truc qui louche, donc on doit savoir. Et même, on doit savoir parce qu'il y a un truc qui louche. On doit savoir parce qu'on est curieux. Et c'est normal. So, ils sont allés chercher, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Mais en trouvant, parce qu'ils se sont déjà, ils commencent à chercher ce qui ne va pas sur le corps de la personne. Oui. Parce qu'ils se disent justement que je cache quelque chose. Mais moi, je ne cachais rien. La personne, je vais tout le temps à l'arena avec lui. Je vais partout ensemble avec lui. Je voyage avec lui. Abagenzi banje bose turajana n'uyu kuri bonane twari kumwe avec le gars Arena et tout. Je suis en public avec lui, on se touche, on turayambirana, turafatana amaboko ni bisanzwe. So à quel moment je serais en train de le cacher? So il commence à se dire, vu qu'elle cachait un truc qui va pas. Il commence à se dire à la coude. First of all, moi dis miaka hiyo. Pour votre information, nashobora kumbyara. Combien kasumvya nashobora kumbyara. So muna tambyara anyway. Nakuze cyane, c'est pas un vieux. Nimba ari imvi bariko bararaba sinzi ko batazi ko imvi ziza ku bantu just like. Hanyuma ico nyene nagira mvuge, même si on mbyara akaba afise 20 ans de plus que moi. Disons qu'il a 20 ans de plus que moi. Je ne suis pas mineur. Mes parents le connaissent. Je ne comprends pas déjà de 1. Et de 2. Et de 3. Carrément, ils sont allés carrément chercher loin. Il y a un truc qui va pas dans cette relation parce qu'elle a caché. I was like, mais vous êtes bête. J'ai caché parce que justement, vous faites ça quand vous voyez.
muca mubuza amahoro abantu et je ndamenyereye kubuzwa amahoro mugabo we ndavyamenyereye et c'est pas parce qu'il a choisi d'être avec moi et de m'aimer que il voulait vivre il vit à stresser yo kuduza amatension y'abantu mwandika ivyo mwandika so obviously je ne cachais rien parce que et après ce qui s'est passé c'est que j'ai continué à montrer ukuboko gusa et tout amubonye muri kumunyegeza iki twamubonye vous n'avez même pas compris jusqu'à maintenant il n'est pas sur les réseaux il veut pas. Donc, c'est pas parce que wabonye son visage good ou amubonye, mais c'est pas pour ça que maintenant ko amubonye umutora angumenda mukwereka visage yewe gumuterura utwara kuri Facebook agume avyuka miso se isanga kuri Facebook alors qu'atavyamenyereye. Ce serait méchant en fait. So the thing is that ils ont inventé des choses. J'ai entendu que j'étais enceinte. Ah! Félicitations, Baj. Je t'en prie. Apparemment, c'est il y a 2 mois. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Mais là, on a aussi il y a 1 mois. Ça veut dire, ça veut dire que si aussi il y a 1 mois, actually, kuva ijya musi wa 14 février nzovyara muri October ndibaza yuko je nta kintu nakimwe cy'umubebe nzogura muzobizana mwese muri baby shower twaravyumvikanye n'abantu uri mushaka kumimbanyi gutyo mutaneye ko ni nkungurira ibintu vy'ungara. So j'ai entendu que c'est ça, j'ai entendu que c'est parce qu'il est vieux, j'ai entendu que ndamukunda ko amahera. I'm like amahera mumuzi ko naye qui connaît son compte en banque. Et on a entendu aussi que uri umugore w'umunani muke umugore agira umunani umunani. Yeah. Je sais ça, je connais pas quand même. J'ai lu ça quelque part. Il a 8 femmes. Okay. Anyway. So the thing it was that, hein, dans ma tête je me disais mais attends, je suis enceinte donc c'est pour ça que peut-être Bandogue parce que no one would want to marry Mokenzi. Like I'm so bad, mais what is she bad in? They can't tell you. Ikintu yakoze kiri shameful. San nigikubwira ntarongogwe. Non, elle chante, elle se déhanche sur la télé, OK. Bah Beyoncé elle se déhanche sur la télé, ça fait des années qu'elle est mariée. Ouais. Bah c'est pas que elle ndabazi benshi bari ça fait des années qu'ils sont mariés. Faut muvuga atahubwo ntazokubaka zo divorce mais dire que personne ne voudrait d'elle, t'es malade. Mais toi abantu bose kwisi urabazi ugira umenye ntibuko batonshaka. Anyway, yakwa bazi ngene umwana mwiza ufite personality yambaye itesa uravyumva so ntiboze baraza kuvuga ngo rufa ngo ntiboko demande mariage. Imagine ngo afise amahera bashana ricaye nabwa donc umuntu wese afise ashobora kuba nsumvye imyaka nkansumvye imyaka 10 nashobora gukundwa obviously first of all c'est ce que vous venez juste de dire et de 2 atezo kwa afise amahera basha umuntu amuzi amahera mufise afise naya c'est pas non je dis pas il est pauvre non il est pas pauvre moi aussi je suis pas pauvre elle aussi elle est pas pauvre tout là-bas et on vit tous décemment mais nari yumviriye kugira wiye ubona umuntu la tête et directement te dit qu'il a l'argent. Chena tangu ngiveza ngira hari ama building afise ntazi batambari atoba yarambari abantu bamuzi ko ngira hari ama business afise je nazi peut-être ngira hari ama G-Wagon riri atembera ngambwira baracanga afise yaba hari ari je me suis dit mais ayo mahera no ngiye kurondera kudiginga na yahe none kubera ko ni ya image bamaze kuvuga ko atayafise meshatse kuvuga nti amahera yo tuma umukobwa aja kurongorwa n'umuntu kubera amahera urazi ngena ayo mahera bangana ni kubera image baguhaye donc biguma bigenda hahandi nyene fait. Oh, image akunda amahera et tout. Yes. Après je me demande dans ma tête, à chaque fois je me dis abantu bose baraza abantu batwakundanye. Vous pouvez aller demander à tout, je suis en train de rien prouver. Demandez à tous les gars avec qui j'ai été. Si moi je demande de l'argent. Si bafisa amahera menshi cyane. No, not at all. But the thing is, why do they have kurondera? She's getting married. We have to find why someone wants her. It's because she's pregnant. Okay, she's getting married. Why him? It's because he has money. Yes. Okay, why is she, you know, when they don't understand, they have to find a reason. Kaho ikintu kinwenza abantu n'abahypocrite vyataje. Ndavyumva. Baraja ngaho bakavuga ngo umuntu yakunze amahera patati bintu okay, that's not ni bon. Tureka tuvyemere tusipoze ko ari ivyo. Muri baje bayivuga ni bande banka amahera. Nihagire haje umukobwa ati no munsi jewe sinshaka umunga afisa amahera. No, kwanza afisa amahera atagukunda birabishe. Oya, nihagire fata agukunda afisa amahera. Une femme qui va oser dire jewe shaka umutipa yi broke. Non, je veux vivre dans la misère. Personne ne veut vivre dans la misère. Ninde qui a envie de vivre dans la misère? Personne, nta numwe. Muri baje bose bayivuga bije bandika derrière ama téléphone yabo biki biki. Mais après je pense pas que c'est les femmes qui disent ça. Il y a même des femmes. Chérie, il y a même des femmes. Ushaka kugira kujya ma commentaire yose abonye nta commentaire z'abagore wabonye.
akanini n'abagabo n'amakomplexe none mana niba ndamukundiye amahera abakobwa baje n'abakobwa niba ndamukundiye amahera genda uyarondere nawe uze kundiraga kumva ari byo nkunda n'abakobwa bariho bavuga ce genre de choses avyumva ça c'est un complexe de ne jamais avoir été avec un gars qui a de l'argent tu es complexé parce que un gars qui a de l'argent ne t'a jamais vu peut-être voulu pour savoir peut-être combien l'argent est doux. Anyway, j'ai ibintu vy'ubusakusaku bazaravuga ngo abana bari iki ngo twagiye Zanzibar. Okay, sawa. Muri bajya urazi bangahe bashaka kuja Zanzibar pangu gendayo. Oya kandi bababazwa nuko umwana yarabitsa amahera kuva muri Janvier. Bagende rero barondera abagabo badutwaye nabo batware. Kandi nta nzigo basura ku. Ego babarondere bajya badutwaye babarondere hamwe nabo batware. Hanyuma amahoro agaruke mu bantu. Hanyuma, by the way, je vais faire spécial dédicace à mon fiancé vu que toi me vous dire Habibi, I love you and I miss you. Ngiranda gutelefone. Bisous. Ngirenwenga. Habibi, turamurusha umugore wawe. Iziri nkumbu. Oh my God, nibaze ko tugira duhagarike ngagi ikiganiro. Man, you guys need to chill. Je pense pas que umuntu yiyumvira amahera afise akazi afise ama business n'ibintu bimuragishinga binini afise ingorane afise bambe umwanya wo guhatinga on people on social medias. We are there to entertain you, kuba divertissa, tubereke peut-être ahantu hashasha ho gusohokera, tubereke ama produits mukoresha pour ci ça. C'est pour ça que les gens nous paient pour que des fois on vous montre ces histoires. Hanyuma just enjoy the process. Biraryoshe kuraba. Ureke guhating, ureke kubiraba avec un œil jaloux. Quand tu me vois bien habillée, ne dis pas akarere gasigaye gafise umugabo agahamahera yo kwambara. As if kwambara ngaha birazimbye cyane gose. Man, I work, it's not that deep. Ufumumbarira ati naguze Mercedes là notawura ko peut-être. Kandi chérie si kuba influenceur gusa canka influenceuse. Ku bantu bose kwa. Abantu bose. Reka abantu bakuzi bashaka. Justement, sur les réseaux sociaux, il y a pas que les influenceurs en fait. C'est tout le monde. Et quand vous regardez, arrêtez de regarder avec un œil, il y a jalousie avec le mauvais œil. Regardez agurabo kavuga ati yo muna kugasa gushoka guriye wagirishije makiyaje no umunsi waronse uduhera nimba atadufise uje kubigirisha hanyuma naho nimba uyafise amahera mugamba afise amahera ntibahetinga most of the time ahubwo niba abandi nyene bakwandikira bagikuye direct she goes you know. Anyway eba kuko muhora mudutuka reka natwe tubatuke amahera n'abadasa amahera no tuzigire tubayeho dutuka. Oya umvinda ubwinukiye ico mwomenya coco like iyo muri kumuraraba abantu mubareke babeho ubuzima bwabo bashaka kuga nimba njewe ngiye no musi muri restaurant nkabashaka gufata ifoto y'ino cafe ndiko ndanwa nije nayirishe j'ai droit de poster ça si j'ai envie de faire. J'ai droit yo kuyerekana ku réseaux sociaux nimba ari WhatsApp, Snapchat, Instagram, j'ai le droit parce que c'est nije nabirishe naho rero undi muntu yabirishe nkora ivyo shaka na telefone yanje. Kandi iyo muntu yabirishe yabiriye wewe bija mu ndaiwa justement nimba umuntu utamukunda uvuga ati cette personne ne m'inspire pas tu vois. Arrête kureka kumusuiva c'est tout. Reka kumusuiva kandi utagiye kumurondera ntazuza gusanga kana utwo abantu bose utwo tuvuga general ko just mu influenceuse n'agatora yavyo ariko ndi umuntu like ndabaho out loud ravyumva we live out loud wavyumva ndabishaka nimba nkeneye kuja kuruhuka somewhere arrête kwiyumvira directement ko abagabo c'est pas non même si nabo baba bagutwayisha naho bari umusheri wawe gukunda yagushatse gusohokana shatse kubwira nti ubibonye basohokanye umuntu reka kubigira big yohererwa nawe uzoshikirwa kandi ukamuvuga nabi ntibazocoreka kumutwara kandi azoguma biposta kandi zo duposta miss yose kandi vraiment singiye kubiheba kandi si twebwe gusa tuvuga every time ugiye kuri Snapchat cyangwa kuri ukabona umuntu yashize ku ikintu naho iyo bari umukuzine wawe nabure man si papa si kumuvuze nabwiye kumararaza ko uyo muntu azonama edayere iyo mubwiye abantu ibintu bibi kuri twebwe abantu badukunda ça veut dire pas le copain seulement ou le mari aussi la copine ukaza ukavuga ikintu cyo iruhande menya ko aza kukimbwira bro arrêtez de faire genre non tous les amis sont pas mauvais mumenye ko tubazi rero kandi yuko ahubwo rero cyo tubishirira ko nico kubera jewe no kuri isi je yarandwishije ubu je nkubwira ko franchement nabonye ko abantu bakunda ko inventer ubuzima bwabo that's why je umve utari kumara okay wewe je vais te poster parce que tu fais la même chose. Chloé je vais la poster elle fait la même chose mais il y a des copines que j'ai
franchement préserva azi yuva ndabipreserva kandi somehow je le fais exprès utaberekana nawe unaberekana bemvante mugende kwemeza kwiswe ndabahe occupation just ndabaha topic muze muravuga vraiment ndabahe occupation muzoze muraronke muvuga ntimurambigwe avyumva si j'ai pas envie de poster une personne je vais pas poster juste pour vous prouver que ntari mu bintu bibi kandi urumva ikibabaje ni kubera twe hari n'abantu twanka guposta kora tuvuga ati twe abantu batwimvira nabi turazitse fact so uyu muntu bamushira kwaza kumasosiye na jewe tu sais que et la personne même si elle-même elle sait qui je suis que je suis pas une mauvaise personne tu sais que elle n'a pas besoin de ça tu sais que mon ami il y a une amie à moi bamubwiye ngo mbe ndakwaza ngo kimwe abagenzi acambwira ouais turacha abagenzi kwera ngo muracumvikana vya kwera like qu'est-ce qui j'ai changé quoi en fait niki cyahindutse ati mwe murasara genre mwe murasara kim yahindutse gute atuko ndamuzi il y a 10 ans tuzinanye plus de 10 ans uravyumva ko ndamuzi nigeze yacari wa wundi relationship yacu yacari yayindi nta kintu nakimwe so ivyo mukurahe muce mubaza yuko umuntu maybe ageze asiga kiri ibintu nibi nuko cahinduka directement. Oui, ma copine aussi, Darlene, on est toujours amis, on se parle tous les jours. Mais, genre, elle est partie beaucoup de Gitega et comme Namouana Monsieur, c'est obviously, même quand elle était ici, c'est pas contre quoi on a mis posting sur les réseaux sociaux. La posting, mungira mu following, la posting. No kuri snap la posting. Gusa rero, juste kubera nyene elle est loin, personne ne sait qu'elle est loin peut-être ou même les gens qui savent. Donc elle est loin, obviously tuza kujana mu restaurant, tuza kujana kujya brushette kuri Medina, tuza kujana. Bagacha babona peut-être ndikumwe nawe na Chloé, obviously ndiko ndaposta. Ça veut dire j'ai changé les amis. J'ai pas changé les amis. J'ai pas changé les amis. Hari uri ngana utari nga. Hari wo tusugenze à distance, ruto tusugenze à distance. And they are like no bakamubaza bakuba kwa kuja kumubaza. Rero hajya mona wora chago ntibona ko yakurutishije bari. They are like urazi twahuriye na mona, urazi twacanye mwa. Mais les gens muri pathétique, des fois les gens sont pathétiques bariko barabaza n'ibintu umuntu yumva yo batwenga. Ewe baravuga ibintu vraiment ukumva mengo je nayivuze ryari ari gihe wumva ibintu bavuga ukumva ati n'abantu bumva ko ari stupid yiwe kwavuga ibirofa nk'ibiyinye ntibumva ko no ntibumva ko ibintu bitagenda neza mu byo haravuga. Anyway, c'est pas bien, mind your business. Mubura ivyo mukora niba muri TV muri TV mushaka kujya muryame je nka jewe franchement nka jewe ntari ku kazi ndakunda kuruhuka ni vyiza uruhuke biratuma utaja mu bintu udakeneye ukaza ko bagire mugire sport mu yagone la gym mugire yoga kugira ngo bibokipe mu mutwe muri njamo igabanuke mwinjira mu buzima bw'abantu hanyuma tubibutse kandi yuko uko mucafuza ku muntu uko ariko kose Imana ntireka kumwezagira mukamana si papa wanyu wenyene ni papa wanje ntagukunda gusumba jewe hanyuma si umugenzi wawe ubwira umubwire ngo pinisa mona ngo kubera je numva umengaranye nerva mu mutwe ya postinze tacho bihindura amana. I will still be blessed kandi nawe uzoheza giko mugabo ikiryoshe nuko je ntakwifuriza ikibi ko most of the time just ndanakuzi mugabo niyo ndakuzi je n'ai pas la haine dans mon cœur. Donc man chill, God will still bless me. Ureke kwiruhishiriza ubusa ahubwo ndyoheregwe nanje ndakuryoheregwe tubane neza hama upeye amafacture yawe nanje mpeye yiwanje nibaza atawugaburira ubundi ko atawufise ijambo ku byo wande hanyuma merci beaucoup de nous avoir suivis duheze parce que on a fait le tour non? Oui, je crois. Oui. Follow, subscribe, bavuga subscribe kuri YouTube obviously. Subscribe, like and comment and mu sharing muvuge namwe ivyo mwiyumvira kuri iyi sujet haba mutubabarire gatonya nona ko lumière yagira agenda ni tara tumurika ya batterie kira ba décharger. So mugabo I hope you had a great time hanyuma j'espère que ça va aider bamwe yego que ça va aussi les soulager biyakire hanyuma Kenzi bye.